we uheruka kurya akanyama ryari? Yo n'imyaka 2 iraheze no kurara kandi je narigeze no kuza no kwitura n'abavyeyi papa na mama bari bakiriho jewe ndagenda mfise abana ngize nti je hajya ko vyase ko ndahaba reka ngende kwa papa na mama ariko ico gihe tigenda aho gijana abana jana utamwibara baruta hehe ivyo birakuraba ego cane ego mama aranya nkiriza basazanje barandya akazi nkanje canke abatagira shinge na rugero ivuvyi gutyo je no babwira yuko ntibihebure ngo bihebe kuko Imana yo mwijuru irahari iracari hemora ncampunga nkamukwepa nkagenda jeni nasanga yugaye birimenya nta kundi ncanja mwibarabara yego nukuri n'igihe kimwe yarigeze kunyugarana aravuga ati ntabonye amahera yanje yakugarana indani camwe hanze oya hanze yasanze nyene twicaye nga reka tubaramutse tuvuga ati bwake canke mwiriwe bibaye naho muherereye canke n'amasaha muri kumurabira ko ino mbonesha kure tujuru ni KP1 novuga ikiganiro imbuto itewe n'iyimera urukundo mu bantu aha novuga ati turi kumwe n'uyu mama mubona ngaha uyu mubibi niwe twaje kugendera reka tumuramutse hanyuma nawe abidondore ego murahawe kazi ego me murakoze ndabaramukije amahoro y'Imana jewe kazina kanje nitwa Shimirimana Maria Goreti nkabamba ku mutumba wa Ntobwe ego murakoze ngira mwamwumvise ko yabidondoye mbe ufise imyaka ingana jewe ndiko ndashika mu myaka 56 kumbe nukuze cyane yo nagiye mpura n'ubukene cyane gose ingorane zose z'amagwara nuko kubaho nabi mba mwibarabara nivyo vyatumye rero nzeheka gutya nyene nk'ababibi urafise abuzukuru ndafise abuzukuru oya mfise tujya twuzukuru ubona hajya aye baje kukugendera tubana hafi ego oyaye mushinga ntahe namubuze kera mu 2003 hari kera gose yishwe n'urupfu rusanzwe canke ni accident oyaye n'urupfu rusanzwe hanyuma rero urwo rugo ndarubamwo baramwanje ntibanyorohereje ko nguma muri urwo rugo bahava baranyomora ntabana mwari mufitaniye n'uwo mushinga nta batatu none bokomora gute kandi wari ufise abana bungaho barandyadyanije gose baramfata nabi barantoteza kandi n'uwo mugabo tukiri kumwe ntitwari tubanye neza yari umuntu nyene adashoboka nyene umunyangeso mbi ego akunda kuyerera cane jewe nkama mu bibazo rero mba mu bibazo kandi mabukwe ntitwahuza no guhuza yari umuntu agomba kwifatira umuhungu wiwe mu minwe nuko jewe rero bigatuma rero mfatwa nabi muri urwo rugo mbaho nabi rero mu nyuma maze gushikirwa n'izo ngorane barantoteza gose barantoteza harageze n'igihe n'inzu nabamwo barayinsamburiyeko inzu barayisambuye barasambura nditura ubutungane arituye ubutungane nuko no gupfungwa baranapfungwa barabategeka yuko iyo nzu boyisubiramwo bakayubaka nkayibamwo ariko bayisubiyemwo amabati mu kuyamanika mu kuyaduza babanza kuyatoborera hasi ndahamagara n'abajejwe umutekano nuko baraza barabiraba baravuga bati aha hantu sahawe kuhaba mu nyuma baragenda barantangira rero ico kibazo canje twari twaraburanye no muri sentare nkuru y'igihugu gushika naho uwo mujiji antuma ko ndagenda arambarira ati mwananje wewe hajya ahantu ntushobora kuhaba kuko baragusinyiye yuko nukukwica bazokwica ti rero wewe ico tubona
imuka uhave ubahebere wigire Imana niyizogutunga. ubu mu buzima usanzwe ukora iki? Oya jewe kubera naciye mpura n'ingorane z'ingwara, naragwaye amagufa, ndagwara amaso, iyo ngwara y'amagufa ikambabaza iguma ihekenya. Ubu muga novuga nti n'imitende kubera amasengesho, ariko iyo ngwara iracari muri jewe. Uvuga ko wakijijwe n'amasengesho, nta muti wagukijije? Oya je naragiye kwa muganga biranka kuko nafata imiti bayabaye kubw'ubukene bw'amafaranga, mu nyuma mpava nitura amasengesho. Wagiye ku bapfumu? Oyaye iyo ngwara ntayo najanye ku mupfumu n'ukuri. Ubu rero hari izindi ngwara uhora utwara ku bapfumu? Oyaye kuko ndetse iyo ngwara y'amagufa, amaso, estoma, ibintu vyo kuboha amaguru, ivyo ndabigwaye. Ahantu utambuka neza? Ndatambuka mugabo sinshobora gufata nk'urugendo rw'ibirometero nka 3 nka 4. Oya ntigikunda n'ukuri, ntibikunda. Nduwo ngaha kubera uja kwa muganga kwivuza? Kwa muganga ndagenda kwivuza iyo ngwara. Ego nejo bundi haraje abaganga ngaha anyenyene ku kibuga ca Masenga, narashoboye kuronka uwo ngurana udufaranga 5,000 ndipimisha. Nipimishije barambarira bati muko tukuvura izo ngwara ziri mu buzima bwawe utegerezwa gutanga 250. Oya nta nifaranga, naciye ndabiheba kubera ata buryo mfise. Yego nca ndabiheba. Aho urindiriye iyo ngwara ikwice igende none nukuri ntacyo mfise jewe nishoboza. Ntubona naha nica gabo ibi ntizokwica, Imana izogufasha. Imana nukuri, Imana izongirira neza kuko nubundi nizigiye Imana yo mwijuru niyingejeje ngaha, nayo handi jemba narapfuye simba nkiriho, ariko kubw'Imana igira neza. Urabona yuko nsa n'ubukomeye, ntiwomenya mbere ko ngwaye je ngenda n'ingwara, eka navyo womenya, ariko aha mu mubiri wanje jewe sinorohewe. Birakuvyuka ukumvura wabara cyane, ukumva ubuza amahoro nko mwijoro ryamye, ibintu nk'uko? Mwijoro hariho igihe bishika nkarara mfukamye imbere y'igitanda nikoreye amaboko biguma bihekenya, aya maboko aya anye agahanyuka bigahanyura ukamenga ntituri kumwe, iyi mitsi y'izosi ikadadarara gose, aha anye mu ruhanga bikaguma bizura mu bwonko. Mu kazi ka minsi yose ikintu usanzwe ukora kigufasha, cyoshobora kugufasha mu buzima kugira ngo kumbure ushobore kwivuza no gufungura bigende neza, nakahe? Je ngifise ingufu nari ntunzwe no kurima n'isuka. Ubu naho bica bigenda gute batanga? Ubu ndaza ndahenda nyene, nk'ubu mbere novuga yuko hari n'igihe vyanka kwishengero nsengerako. Ingorane mfise jewe barazi ko ndi mu nzu ya Murundi mpanze, nuko aha ndapanze si iwanje. Nzi ngo ni iwawe? Oyaye nukuri ndapanze. Aha uri hangahe ku kwezi? Aha ngaha anye ndahariho 50,000. Naho urayaronka byoroshe? Oya naho rafashwa n'umwana wiwanje w'umuhungu, ariko uwo mwana yarangambaniye hapfa yironderera ubundi buzima, zana umugore barabana, bamaze kubana yaciye amera nk'uwunyibagiye. Nkubi y'inzu nukuri ndiko ndavugisha ukuri, n'Imana iravyumvira mwijuru. Iyi nzu ndayimazemwo umwaka wose n'amezi 6 ntayiriha. Mwene inzu mugabo n'umuntu w'umuvyeyi, je kubera ndahamaze imyaka myinshi arashiramwo nukumenga aranyihanganira. Aje ntayarose ndamuha, aje ntayarose naho nyene akagenda nezerewe. Ubonye ashitse uzi ko utaramuriha umutima ntukuvamo? Ndajugumira hari naho usanga ya nanterefonye ko azoza, hari n'igihe mpora nca mpunga nkamukwepa nkagenda, akavuga ati Jeni nasanga yugaye birimenya nta kundi ncanja mwibarabara. Yego nukuri n'igihe kimwe yarigeze kunyugarana, aravuga ati ntabonye amahera yanje. Yakugaraniye indani cankwe hanze? Oya hanze, yasanze nyene twicaye ngaha, nuko aravuga ati je rero ubu ndaje
utampaye amahera yanje inzu nca ndayugara uje mwibarabara uzosubira kugaruka kwinjira ngaha ari uko umpaye amahera yanje. Yakugurure byace bigenda gute? Ico gihe kugira nyugururire narose umugira neza nza gutura ingorane. Ego nukuri yari umuntu w'umupatiri ndagenda ndamuririra nza mbona arampaye ayo mafaranga nari ndamufitiye ca ndaza ndayamuhereza acabona rero kunyugururira. Usanzwe usengera muri Katolika? Oyaye. None umupatiri yagufashije bigenze gute? Uraza kumutura ingorane uwo ari we wese. Kandi yari umugatolika. Kumbe rero abakatolika ntibafasha abakatolika nyene mu bagenzi babo barafasha bose bafata ko umuntu ari umuntu. Oya nukuri bafasha bose ntawo bavuga nabi kweri none je nkaje ko bangiriye iciza nca nibaza ntibafasha bose noneho uwo mupatiri nukuri ni umupatiri w'umuzungu ntatora uwo ari we wese amwituyeko aramwakira akamufasha. Isa nigo rukundo rw'Imana, Imana ifise urukundo ntitora neza. Ego twari dukwiye kugira urukundo nk'uko. Ego kandi urabona mu bisanzwe Imana iyo igomba kugirira neza umuntu ntirabira oyikunda bose. Imana n'umuvyeyi wa twese. Okay. Ikintu wovuga umaze kugira akantu kuba karabaye umaze kubura umushinga ntahe kakubabaje mu buzima n'ubu ucumva katarahera muri wewe nakahe? Jewe narababajwe n'ikintu cyuko naciye nja mwibarabara nkaza kwangara kandi je narigeze no kuza no kwitura n'abavyeyi. Abavyeyi papa na mama bari bakiriho jewe ndagenda mfise abana ngize nti je hajya ko vyase ko ndahaba reka ngende kwa papa na mama ariko ico gihe ntibanyakiriye ntivyanyoroheye nabo barahavuye birabashavuza bati genda ahubwo abana bawe ntidushobora kubakira ngo bareregwe ngaha. Ntawe twari tukiri kumwe. Tigenda aho gijana abana jana utamwibarabara utahehe ivyo birakuraba. Ego cane ego mama nkaranya basazanje barandya nubu unye turi mu bintu vy'amatongo turiko turaburana kugira ndabe yuko nanje Imana yongirira neza bikagenda neza. Nuko ko bizogenda neza. Kubwo ubushobozi bw'Imana Imana izobinkorera. Ego warabayeho wihanganye imyaka myinshi gira akajambo kamwe wobwira abantu b'abapfakazi bapfakaye bakiri bato abapfakara gifise imyaka bacubaka hari abapfakara bakuze akajambo ko wobabwira ko kubaremesha hari habo usanga bihebye babona umengo ubuzima buraheze barapfuye ariko urabona ufise imyaka 56 niko batubwiye hariho ubuzima wabayeho bwagutumye ushobora gushika ngaho ugeze ndashaka kubashingira intahe akanya gatoyi hanyuma ubatere n'intege ubaremeshe abihebuye bareke kwihebura amenye ko ari Imana. Ego murakoze cyane gose jewe ikintu nobwira abapfakazi nkanje canke abatagira shinge na rugero ifuvyi gutyo je nobabwira yuko ntibihebure ngo bihebe kuko Imana yo mwijuru irahari iracari ku ntebe y'imbabazi we harageraho igihe ubona uti ibintu vyanse vyarangiye ariko Imana yo mwijuru aho yibereye ibibona vyose irakuremesha nukikakubeshaho urarya ukambara nuko ivyo vyose ni Imana ibirikira bigukorera. Ni naco gituma rero uwo bari mu ngorane nk'izi ndimwo nukuri jewe ndamuhumurije nareme kuki Imana irahari kandi Imana iracakora kandi Imana yitwararitse kutugirira neza twese kubera nayo nyene ijambo ryayo hariho ijambo rivuga ngo nzogirira neza imfuvye n'abafakazi ngo nitwararike abatagira shinge na rugero iryo ni jambo Imana yavuze nico gituma rero tutokwiheba ngo twihebure ngo turi mu ngorane nizi ngo ntibigikunda oyaye hariho uwundi mwanya hariho akandi karyo Imana ikiriko iradutegurira. Ego murakoze cyane turangiza kino kiganiro cacu agomba kumbure ndakubaza akabazo katoya
hariho abantu hariya baryohewe bamerewe neza, hariho abantu bafise imiduga, bafise indege, bubatse amazu, hariho n'abategetsi baturongoye badukunda cyane b'igihugu. Dufate nk'akajambo, dufate muhuye nk'ubu nyene mugaca muhura na guverineri wacu ngaho Igitega, akantu uwo musaba uvuga ati shaka kwifasha mu buzima ko bari nk'aka. Je no kuri ijambo rya mbere jewe no musaba yomfasha, jewe nuko yontabaza ahomba. Ego nukuri jewe ndakeneye ahomba cyane gose 100% kubera ubu buzima ndimwe bwo gupanga n'ukuntu mbona aho ngeze imyaka ngezemwo ntibikinyubahiriza nukuri. Oya nukuri nico cyambere no musaba. Hanyuma ibisigaye urabona nk'ibintu vy'agafaranga biratugora, naho nyene urumva umuntu inzu urashobora kuba uyifise mugabo ukagira ibindi bintu ukenera kurya, kwambara, umwana kwishure, ivyo vyose tuguma tubikeneye. Ego we uheruka kujya akanyama ryari? Yo ni imyaka 2 iraheze nukuri ntabesha. Ego nukuri imyaka 2 iraheze. We nubona ukuntu nabaye n'imitsi yaranze. Nakabuni ndakifuza. Niwagira chance hariya guverineri akazokumva kino kiganiro cawe, azokuzanira ko kanyama ndavyizeye cyane gose. Imana ishimwe ihabwa icyubahiro, nanze nzoshimba nkenguruke nukuri, nanje mbone ko ndiko ndabaho nk'abandi bantu. Muranziza akazokumva kino kiganiro uzobugira ububuru, natacumva uzobugize chance nke mugabo gikuru nuko uzoja mwijuru. Oya ahubwo Imana nivyumvira mwijuru, igira iki nkore, igira iki koze no kuri uwo muvyeyi w'umutegetsi, igira iki mukoreye ko nyabuna iki kiganiro aza cyumve kimunezere. Ego nivyo nsavye Imana. Ego shimira abantu batuma kino kiganiro kibaho. Hariho uwo bita KP1 ugira akajambo mubwiye, hariho abandi ba mama bari muri Australia nabo bahora bagira ico bakoze, bashimire hama tukirangize kino kiganiro. No kuri jewe ndabashimiye abajejwe iki kiganiro bose, kamwese turi ngaha turi kumwe, nukuri ndabashimiye gose. Mani bahezagire, muze mwame mwitwararika abantu babayeho mu buryo nk'ubu uye, mugume mutwitwararika mutwiteho, ni hanyuma ahubwo Imana ize yongere kubavugiramwo, mugaruke muturamutse. Ego twongere tuvugane. Murakoze cyane, reka mwe tubashimire mwe mwafashe kano kanya muri ko muradukurikirana. Nibaza yuko mwumvise uno mu mama ukuntu bimeze, n'umupfakazi. Nababwira yuko wewe umerewe neza hiyo ku munsi ufungura gatatu, nta munsi utagira inyama, utafungura inyama. Navuze inyama mugabo hari birenze inyama, urumva ko mwumva aho ari kumva ko bitoroshe. Kubazomukubitirako tubaye turabashimira, no kubakurikirana kino kiganiro batazomukubitirako mu musengere kugira ngo Imana imugirire neza. Tuzoba dusubira naho ubutaha, reka ndamuha agafanta kumbure aze kumererwa neza uno munsi. Imana imuhe umugisha KP ashobora gukora bino bintu agatanga n'amafaranga y'agafanta. Ozana maombi, haleluya. Kandi kugenda amahoro. Ego ni hama muze mutwibuke, kandi Imana ibagwirize ibasubiriza aho mukuye cyane gose. Ego murakoze namwebwe, mugenda amahoro, Imana ibaca imbere.